So icyaha cya mbere nuvuga ni gukora mu nkono kubera benshi bo bakora mu nkono gasaba byimba amaboko sinzi ko wowe umuntu yoba akora mu nkono Utavyimbye amaboko urasha. Utavyimbye amaboko urasha. This is Homewood TV Together can move entertainment. Twese mu turashaka gushikana entertainment yacu kure dukunde ivy'iwacu dushigikire ivy'iwacu dutezimbere ivy'iwacu. Ukawutira kuri subscribe no mwanya wo kuyikora na notification kugira ubandanye update ubona amakuru y'abakinyi b'amareresi, amakuru y'abanyamuziki, abacapa, abatamba, abakora entertainment bose bakora all muri rusangi. Uyu munsi tukaba twagendeye umukinyi w'amareresi akomeye n'umukinyi aheruka gusohora filme nyinshi. Uyu munsi afise filme agira shire ku mugaragaro yitwa UBUTWARE. Tukaba tubaramukije. Ego. Akazina kanyu? So nitwa Mousa Prince. Mousa Prince ninde yatanguye ryari yakora iki? Okay, nje ndumwandisi w'amareresi nkaba ndumwigisha mbo natanguye kuva 2012 jusqu'à maintenant ndiko ndakora akazi. Mousa Prince umaze gukora filme zingahe? Mbo izo maze gukora featuring ni nyinshi, maze gufasha n'abagenzi mugabo uzi wanje maze gukora ni filme zitatu. Ya mbere, ya kabiri, ya gatatu amazina yayo ugenda utubwira byose. So ya mbere nakoze yitwa ukwizera kwanje, ya kabiri yitwa ishari, iyindi ya gatatu niyo nshasha yitwa UBUTWARE. Okay, izo filme twe turabakunzi ba filme turazikurikirana. Merero nazo twabonye wibaza ko habuze iki kugira zimenyekane zishike kure. So icambere no vuga ofete isizema zo nga mu Burundi kenshi ziragorana kugira abantu bazirabe. Mugabo ubu turashimira Imana kubona ama TV yacu yasigaye yakira ama cinema yacu kazicisha mu ma TV, ma RTNB, Rema, Buja TV. Ivyo ni ibintu vya mbere kwanza twoshobora kwishimira ama TV. Ofete rero gutwara isinema utagire lancement usanga ukuri subiza inyuma kuvyo wamaze kudepensa. Shaka rero kwanza wipange nawe isinema wawe wayikoze kera ushobora gukura isinema ukagira kwanza lancement abantu bakayibona n'ugeza kugira lancement gashitwa na televiziyo. Mugabo imwe narayitwaye kuri Rema yaraciye no kuri BTV isinema benshi baki barayizi. Ego. Okay, Mousa Prince reka cyane duhagarare kuri iyi filme shasha ugira usohore. Twarabonye coming soon yayo. Imeze gute tubwire inkuru yayo, tubwire ko wayiyumviriye, tubwire nico yigisha. Okay, iyi sinema yitwa UBUTWARE. Ofete nararabye ibihe tugezeho. Ni ibihe by'umuntu wose ashaka gutwara ikintu kuyigira chef en fait. Mbo ni sinema kweri yarangoye mu byerekeye tournage, ariyo scene zimwe nagiye kuzikora mu isoko abantu barangoye. Hari n'izindi rone nyene usanga abactrice barabuze umwanya ugasanga nyene ni ibintu byo kwikoca. Mbo mugabo ndashimira Imana kubona sinema twaraheje neza na bintu vy'uburyo vyatugoye kenshi. Mugabo aro babafashije bari hanze barankoreye amakava mugenzi wanje yitwa Mika vraiment respect na ari hose kweri naramushimiye yarankwiye kure sana. Mugabo ubu ngomba kwigira kwanza lancement nagira lancement shanda yitwara ama TV bayirabe ndibaza bazoyikunda kwera nagize ibintu byo nganyene mu gihugu iwacu. Okay, lancement bajyari. Mbo ndikonda turategura umunsi ndibaza muri ukwezi kwindwi nikuzohera taragira lancement nzobabwira abafanzi banje bazomenya. Ni bandi bakinye muri iyo filme turese wewe? Mbo nabakinyi bo muri Never Again no biyo mu gihosha ro bakeya baraje kumfasha turafasha nyene turakina sinema n'undi mugabo umwe yitwa Tiger yaramfashije muri iyo sinema. Ni benshi sana, ni benshi kabisa no badondura bose ndabamari. Niki osaba abakunzi ba filme ndundi niki bo kwitega kuri filme UBUTWARE? So icyo bo kwitega gusa irimwe impanuro byose birimwo gusa icyo no babwira badufashe babongereza ingufu yo gukunda sinema ziwacu nibitoye sinema z'abandi bantu bareke kora ivy'iwabo. Ofete ubushobora kwanza kuraba ivy'iwabo bamenye ivyo turimwo nivyo tuko turakora ibintu nibiki ivyo tuko dushaka kwigisha abantu bo ngaha mu gihugu. Nigiki babwira abakunzi ba filme birukira filme z'igihindi mugihe mu Burundi dufise abakinyi benshi kandi bazi gukina kandi bakina filme zikomeye cyane. Niyo mpamvu navuze babanza kwanza bakunda ivy'iwabo. Hanyuma kenshi barabibaza ko tubwe abantu tazi gukina. Mugabo usanga ngo tubuzi uburyo kubera tubuzi zijya nguvu z'abafanzi bo ngaha mu gihugu. Kubera unguri sinema yanje zoro nguvu yo gukina yindi mugabo utayinguriye sumva ubukora ncinege. Ukora ncinguvu usanga nyene muzi ikintu kidafise umuboneka mwiza kubera buryo nabuze mu bantu.
mugabo ibintu biko birahinduka ingene imyaka ya kera niyo turimwo ariyo different nini sana. Okay Prince, filime ubutware yagutwaye amafaranga angana gute? So ubutware vraiment niya no amahera menshi ashika muri 200 combien uko 200 combien ari ma 200. Prince 200 combien nangaye tubwize ukuri? Urazi nyene kubera si ibintu nirukiye sana byo guharura amahera ngo mbaza amahera tumaze kudepensa nangahe mugabo gusa ayo hanze ari ma 200 combien. Wifuza ko filime ubutware yoshika hehe? So icyambere cyo nifuza nshaka kwanza ishike mu Rwanda kubera ni igihugu kizi cyumva indimi yiwacu. Hanyuma no ngaho kwanza icyambere nshaka kwanza intara z'usunga mu Burundi izigereho ingozi hehe hose bayibone. Icyambere cyo shaka nico gusa. Ni giki uzokora kugira ivyo byose bishoboke kuko turabona filime zirasohoka meloni tuzibona ari zera mu mamashini ari zisohoka nizigere kure nizirenge mu komini imwe wewe ni giki ubona ugiye gukora kugira filime yawe ishikira Burundi bwose? Mbo ofete cyambere ngomba gukora ni kwitanga n'ubugwa mbere ngaha gusa mwanyakiriye neza ngaha muri wowe nyambari wowe ninde kwanza Homewood TV. Homewood TV. Nashimiye Sara kugira nyene yitanga kurondera abakinyi no kurondera abantu bafite tala yabo vraiment byanezereje sana mubandanye ku namwe bwo haro hanu mwe dushikana. Twiyemeje ko tugiye kurondera abakinyi b'amareresi bose aho bari iyo bava bakagera bari mu Burundi bari hanze y'igihugu tukamenyesha makuru yose ibyo bakoze n'ibyo bagiye gukora. Homewood TV cyo sabwa gusa no gufyonda subscribe na notification kugira ubandanye ba update kubana natwe mu mwanya wari wose video dushirako zose uzurazibona bitagoranye. Prince, tugaruke ku buzima bwawe. Prince akora iki? Ofite nakazi mfise no vuga nkora mugabo atari kwitanga gusa mu vy'amareresi mbo na ofite mwereke hajya kuririmika dukorera kuririmika club yitwa Never Again Club mbo buke gusa Imana ni yamfasha akandi kazi ka pembeni zokora ko kunyangereza inguvu nkore filime n'inguvu nyinshi. Okay Prince, mu gihe umuntu yoshaka kwinjira mu mugwi wawe bisabiki? So kwinjira mu mugwi ofite bivana n'ingene waje kwanza ari gihe nyene uza uri umuntu kuze ari ama condition yo gushikira kwanza ari uzuru umwana dukene gukinisha abana dukina abantu bakuze ofite bivana n'ingene club ya condition yayo ukize gusanga aho barakubwira ivyerekeye nibi byo bisaba mugabo ndizera ko ubu nturagira uburyo bwo gusaba amahera umuntu menshi ataramenya icyo ashaka kwinjiramo. Prince niwe mukinyi w'umurundi uzi akina filime atari muri Never Again? So umukinyi nzi akina filime mbona ko afise umwete wo kina cinema yo ngaha mu Burundi Dutezimbere gatoya. Ofete wa mbere nzi yitwa Remy Tambwe Remy vraiment ujya mukinyi ndamukurikirana naho akina cinema zo mu Giswahili arahana dushikana tutaravye gusa nuko nyene Remy vraiment respect ahari hose. Filime ndundi wabonye ukavuga ati ndayikunze ni yahe? Mbo filime yo nakunze ni umugenzi yitwa Emabru yitwa umwanya vraiment yakinye cinema nziza narayinezere fiste story nziza akinishije abasani benshi yarigo yashikana hari yarugura akinisha umutamwe akine cinema za ninde sinzi ngene bamwita vraiment umwanya ni cinema nakunze ni cinema nziza cyane kandi nayo nyene nawe itarasohoka bantu bose bayibone umusozo yibona bazikunda. Nubuhe mugwi ukina filime mu Burundi wifuza ko mukina na filime wokinana n'umugwi wawe? Mbo umugwi mbona ngaha mu Burundi ukora neza kweri nawe nyene wigora gukora akazi ni GFS. Basoye filime yawe kugira twumve by'ukuri ko muguhuza. Mbo bareka gukora cinema yitwa Jubilee. Hari baruka gusura yitwa Indoto. Voilà Indoto, cinema y'amashetani. Okay Indoto narashimiye none bakinye cinema nziza kabisa. Ego Indoto. Prince, usabiki abakinyi bakina filime bagenzi bawe? Bo icyo no basaba bariki ibintu bya jaruji bariki inzigo bareke gufata ikintu cy'umuntu nabi ugasanga bako baraponda ikintu cy'umukinyi w'amasinema ufetse batazi ko kiye gikorwa baponze nico nabo nyene bakora bajya nyene nibo bashobora kugipostinga nyene bakagishira hejuru bakakivuga neza. Wibaza ko habuze iki muri filime kugira dushike kure nk'abandi menyekane mu Burundi duce kuri Tanzania na Hollywood? Icyo no basaba bareke ibintu vya jalousie
inzigo bitange nibazo zo baragaye ikintu cy'umuntu yakinye cyambere kwanza no basaba abakinyi bo mafilme nibo bambere kwanza ushobora posting gushabikira ibintu by'amafilme aho ugiye usanga nakinye sinema yiwanje ugasanga umukinyi w'amafilme niwe ko arayiponda icyo kintu vraiment bakireke bareke inzigo bareke kwikomplika ibintu byinshi vraiment aho byo bavyiza ya mwabyumvise bakunze Homewood TV n'abakinyi b'amaresi bariko bararaba iyi interview ico musaba no gushira hamwe tugashikana entertainment yacu kure nkuko mu bindi bihugu bimeze tugaca kuri Tanzania Nigeria tugashikira Hollywood so Prince iyo turi kumwe n'umuntu muri Homewood TV turamubaza akabazo kamwe tukumva ukakishura cyane tukumva ica kavugako Prince tukagira tubabaza akabazo mugihe twozoja mu ijuru tugasanga nta cana kimwe cyari gihari ku isi nicaye cyawo kwicuza kuba utarakoze kibazo kweri sasi no menya kweri kubera ndacari ko ndakura sinzi biri imbere n'ibyahiye sinzi ibyo nzokora imbere nico gituma sinakushaka okay muvyo umaze kubona canke muvyo uzi gushika ubu so icyaha cyambere no vuga no gukora mu nkono kwera benshi bo bakora mu nkono gasha bavyimba amaboko sinzi ko wowe umuntu yo bakora mu nkono utavyimbye amaboko urasha utavyimbye amaboko urasha okay Prince tugushimire cyane kuri no mwanya twamaranye muri Homewood TV tukaba tuvuga ati tuzobandanya tubakurikiranira amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru yo film ubutware tumenye ati nijyari zosohoka tuzobibabwira zose tumurondere tubabwire uko bimeze tubabwire umunsi wa lancement tubabwire uko bimeze tubabwire n'umunsi iyo film izogira ku mugaragaro muzoshobore kuza muri beshi gushigikira umurwi Never Again. Okay murakoze vraiment icyo no basaba gusa mwongereza umwete no gukurikirana ibikorwa by'abantu bakora by'amatara byawe ari byiza vraiment. Okay nigiki babwira abakunzi ba Homewood TV tuvuga tubarabariya babwira ikintu gusa babwira kugira babandanye bakurikirana amakuru y'abakinyi b'amareresi babandanye bari update gukurikirana interview dukora filme byose muri rusange labariya bakubone neza yo so icyo no babwira vraiment muzeze muraraba ibikorwa byayo bikora ibikorwa byiza baritanga gukora ibintu amatara zose zo ngaha mu Burundi muzozibona respect karibu sana hari akantu tushaka kubabwire bakore hari abo usanga bataragakora okay icyo no babwira cyambere kwanza ni ku subscribe ama video ya kugira iki cyo ni cyongereza okay icyo no babwira gusa ni kwitanga gusa kuri ama video yabyo n'ibikorwa baba posting indani byo bari byiza mutwereke ingufu zanyu no kupostinga ibikorwa byo baba uko birakora ya mwabyumvise bakunze Homewood TV ukabutira kuri subscribe usabwe kwigira ubu nyene muri no mwanya na notification kugira ubandanye ba update ubandanye ubona bakuru y'abakinyi b'amareresi muziki abacapa abatamba byose muri rusangi tugiye kubuza turabaronderera amakuru agezweho ari update dukunde ivy'iwacu dushigikire ivy'iwacu dutezimbere ivy'iwacu Prince tubashimire cyane kuri no mwanya tumaranye ego murakoze vraiment cyambere no vugana bashimiye kubona ngene mwatwa kirenga neza hanyuma Never Again Club irabandanye ikora ibikorwa ndibaza byinshi zo bizana ngaha muzobibona ya bakozi ba Homewood TV turabashimiye kuri no mwanya mumaze muri ko murabe iyi video icyo usabwa gusuka butarapyonda subscribe na notification no mwanya wo kuyipyonda mukamwari kumwe na Simple Simon pro behind camera Fabje y'umuhinyanyuzi w'amafilm akomeye cyane